ikiza cya coronavirus kiriho ku isi kandi kiravugwa cyane cyane ibihugu byari biteye imbere. Rero ngaha mu Burundi rero ngo twayamenyesheje hariho abagwayi nivyo, ariko turashima Imana yuko abagwayi bakira. Uwe turamaze gupima abo twikeka ko umugera barenga 1200 twa tumaze kuronkamwo abagwayi tuzemwe haro by'uno munsi bari 19 akabonetse n'abandi bashika nk'ihenze 8. Ivyo rero bikaba bica bidushikiriza igitigiri gishika 27 muga muri abo no munsi mu gatondo uretse bamwe 4 bari bakize n'abandi 3 hiyongere ko abandi 4 bashoboye gukira. Birumvikana rero yuko nivyo nikiza ni ingwara iteye isi, ariko turiko turaraba imiti twe dutanga novuga iri mu bwoko bune. Hariho bita chloroquine abanyene twarawuzanye, hakaba wo bita augmente, hakabaho zinc hamwe na azithromycin. Tubona yuko iyo miti ifise akamaro kuko tubonera kubo dufise hajya mu bitaro hateguwe muri clinique. Rero cyo nobwira bene gihugu nuko ingingo leta yafashe zirabandanya, izijya zo gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune, canke bafise ujya muti wica udukoko bashobora kubikoresha. Ikindi naco nuko abantu bokwirinda kuza baramukanya bagwana mu nda, naho yari imigenzo myiza y'ikirundi tukaba turayibangiriye, ariko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu bikabandanya. Ikindi naco twashaka gushikiriza nuko nakama duterana cyane cyane abagenzi bacu bizi mwuga wo kuvura, yuko tuba turabona twari twanabishikirije mu ndwiheze yuko bo kwitaho abagwayi na cyane cyane basanzwe bafite zijya ngwara tumenyereye, kuko ibimenyetso by'ingwara ya coronavirus bisa n'izindi ngwara. Hari abantu rero ubuye babonye umuntu akorora afise ingwara zo guhema baca bataraba na cyane cyane za ngwara twari tuzi zishika cyane kandi nyinshi. Hano utanga kero ku ngwara y'igituntu ni ingwara ikimenyetso cya mbere ni ubushuhe n'inkorora irenga 2. Hanyuma iyo vyagoranye atagiye kwa muganga ahema nabi. Rero tuko turabona kenshi si abaganga bose, ariko hariho bamwe ucumenga byose byocika coronavirus. Sivyo, hari ingwara zituma umuntu adashema neza, hari ingwara z'imitima, ingwara z'igitigu, ingwara y'igituntu n'izindi ngwara z'amafyigo zisanzwe zibangamiye abantu na cyane cyane bageze mu zabukuru. Rero tuziteho tuzivure kuko zica cyane gusumba iyo coronavirus ivugwa. Igituntu kirica cyane gusumba coronavirus. Ivyo rero ntivyo dusamaza twebwe na cyane cyane abajejwe kuvura bene gihugu yuko muri ubuvuzi bwose twari babwiye mu yahera ubandanya na cyane cyane bitaho zijya ngwara nkuko twabishikirije disanzwe zibangamiye abarundi. Rero nuko twoshikiriza kandi turaremesha bene gihugu yuko leta atacikira kora nk'ibindi bihugu kugira ngo uwo twiketse ko ingwara ya coronavirus tumupime, hanyuma dusanze agwaye tumuvure nkuko dusanzwe tuvura izindi ngwara.